Ndabaramukije cyane bantu b'Imana, ndabaramukije cyane abantu mwese mudukurikirana kuri Sandemoja TV. Muraho neza. Ni Arvela kuri micro, inyuma ya kamera hakaba ari yongege nkuko misazo mumenyereye buri munsi. Tukaba turi kuri Sandemoja TV, televiziyo yanyu mukunda kandi mukurikirana buri munsi. Ndi kumwe n'abatumire ngaha, ndahagatiwe Imana yantera iteka. Mpura n'abantu bariko barabikora neza muri iyi minsi. Mu Burundi turafise impano kandi mu Burundi abantu benshi baratangwa kugaragaza impano zabo mu buryo butandukanye. Nyakubahwa president yaratubwiye ngo twihangira imirimo, twishakire ivyo gukora kugira ngo twiteze imbere. Aba nabo ni bamwe mu bantu bavuze bati twese akazi ka leta niko dukwira, reka tugerageze turabe yuko tworondera ibindi bintu byo gukora ku ruhande tukiteza imbere. Ibintu rero bakora ni ibintu bakora bakaduhereza twebwe abarundi kugira ngo tubirabe. Biba birimo inyigisho nyinshi zitandukanye, ariyo mpamvu twama dusabwa kubashigikira buri munsi. Ndakuramukije cyane. Amahoro cyane gose. Oya nukuri ko Imana tutabeshanye sikomeze. Vuga nka wewe changamuka umere neza. Sawa amahoro, ndakuramukije Alvera, umeze bien? Ndameze neza, nawe urameze neza? Aje agatima kariko karadunda vraiment kerekeza boro kagira nkuko. Cyane ndabona ko gasurira ari kenshi. Wende ntubijuwa? Usa n'umuntu avuye kurya umukeke. Akarago. Amahoro cyane. Amahoro cyane gose. Urameze neza? Yego cyane. Reka ndagusaba widondore abantu bariko baradukurikirana kuri Sandemoja TV bamenye umuntu tugiye kuganira. Yego nkuko bisanzwe jewe banyita niho na Jamali. Yego ariko izina ryo kwifilimi banyita babu kubwa. Inde? Babu kubwa. Iryo zina no wagise cyangwa n'abantu bari gutazi? Izina ryitazirana ariko niryo benshi bamenyereye cyane. Babu kubwa. Yego. Ubahe babu kubwa? Mu Buyenzi. Bukano kanyenje mu Buyenzi kamvuga ngo babu kubwa abantu bose bashaka kumenya. Kujya kari nomero 11 naho hazoba saa 8 z'umurango saa moya nta kibazo zitabakuye. Ego nkuko mubibona rero uyu sinamubajije ngo witwa nde, ubu bamwita Yomba. Uyu mugabo uyu niwe yangurishije muri film umwanya. Ndamuzi ni Yomba, niwe yangurishije muri film umwanya. Abantu benshi bakumenyereye muri akina muri ihuriro TV. Aho gatoyi utarashika kure sinkina mu ihuriro TV, nahoze nkina mu ihuriro TV. Ubu sinkina mu ihuriro TV na koze chene yiwanje yitwa Yomba TV. Ubu niyo mpagazemo turi kumwe na babu kubwa n'abandi. Ubimenye nawe nimba utarabwabimenye sindi mu ihuriro TV, ahubwo nkora ibikorwa nkuko nyakubaho mukuru w'igihugu yavuze ati mukore muteze imbere. Nanje ubu ndi ku ruhande rwanje turi kumwe n'abandi tuko turatezanya imbere muri Yomba TV. Karibu mwese kuri yansamiye hejuru. Ubwo nk'abandi usurisa kurera kuva ryari udakina mu ihuriro TV je ko nzi kukina muri ihuriro TV? Kuva haraheze amezi 2 ntakina mu ihuriro. Amezi 2 utakina mu ihuriro? Yego cyane gose ntakina. Nkaba ntabimenye. Ntavyo wamenye kubera sinashatse kubivuga cyane. Mugubu undi wazi nase kuvuga urusako ntaratangura ivyo wanje basi muri make. Ubu naratangura ivyo wanje TV rahari iri online, winjiye mu kandi Yomba TV hajya ucumbona n'ibikorwa twara maze ushirako ucubibona direct. Ego kabisa. Mukuri jewe nanzi kukina muri ihuriro TV. None byagenze guto kugira ngo uve muri ihuriro TV uje gukora ibintu byawe kandi turazi ko ihuriro TV nibo bakoretse. Barakwigisha umwuga ndabesha? Ihuriro TV twakoze yo kuva kera kuva tukiri bato. Nibo bakwigishije umwuga ndabesha? Sawa niho hantu natanguye gukinira. Ubwo ni bya bintu abantu bavuga ngo umuntu nimba sinzi umugano bavuga ngo namba ngo uvuza umuntu amaso akaba ari wowe warabigitsura. Nguvuza amaso umuntu bwaca kayukanurira oya suko. Oya je mu bisanzwe narakinye mihuriro TV mugabo akanyoni katakutse nikamenye ubwiyenze kandi urabona dutera dusaza muri make kandi hari ibihitiye mihuriro TV urabizi haravuzwe byinshi biraba byinshi mugabo urumva ntitwo bihagarara ko cyane ivyo mihuriro TV ahubwo oya ntitubihagarara ko ariko turahagarara ku vyiwawe. Ibihitiye reka tubireke duhagarare ku vyiwawe. Si apana ibiri imbere n'ivya kano kanya n'ivyatumye uva mu ihuriro TV kubera ko abantu bose bavuye mu ihuriro TV mu minsi ishize ntibahavuye neza. Nawe niko byagenze? Yaje nahavuye neza kuko ntitwigeze dufungishana cyangwa ngo turonderane cyane havuye. Ariko murashobora kuba waravuye yo mwarashwanye cyangwa ukivumbura kubera wavuze ati ndavye no muntu kumenga ntanyitayo nkuko vyari bikwiriye nk'umukinyi wiwe ndamukorera nkamwinziriza kandi. Ibintu byo turimo byo mino cinema urabizi ngene bimeze muri make icatumye nshavura cyane gose nkava mu Ihuriro TV. Haro filme
nakoze ku ruhande rw'iwanje nije yumva ivyumviro byose kuva ko nangushaka kumisha no gushikina nje nayikinye ni wowe wari wayanditse nije nayanditse hama icyabaye ntitwabihurije ko na manager yarayitoye arayikinisha seri zibiri gusa hama carayihagarika bivanye n'ikiganiro nakoze ku TV online yahembeye baje sindayibuka n'izina kuko bansanze hano ndi mu rubanza kujya bavumburana mbona bashize mikro mbere ndiruka baramvugisha rero manager amaze kubibona vyaramushavuje ntiyavyakiriye neza basi ico gihe bari mu rubanza rwabereye muri Terebeka bagasore niho bari umva sinzi rero ingene yavyakiriye hama carahagarika ibikorwa vyanje vyose umva kesha yamaze kubwira ati ntumwe yabwira ati ntanyota mfise nukuvuga ngo yarakubwiye ngo sinitukeneye kuri muri ihuriro TV ubwo turakurungitse oya iryo jambo ntagigeza ambwira gushikira mu sinigeza ambwira ngo yarampagaritse mu ihuriro TV ahubwo jewe nije naciye mfata ingingo yo kugira kwiyungunganya kugira ndame ingene nanje nokora ivyo nshobora kubona mfise mu burenganzira nshobora kuvuga ati niyumvira sinema 50 reka ndondera abakinyi tuzikine nawe Alvera nagukenera ejo nkavuga ati nipfuza yuko womfashe mu gikorwa nizere ko uri hafi nico kimurabona nuba abukubwa naravuze ati twicare hamwe twarisha hamwe turiko turakorana hariho nabandi banina bana shamba nabandi bose eka noneho je sinimiriwe wari wowe wese ndagenda nawe uri kurandaba nje nkakubwira ati dukine ewanaye uzoburi tayari cuza dukora umuti mu majambo make tubivuze tuvuge ngo muri ihuriro TV wahavuye amahoro marembe je ku ruhande rwanje vraiment navuye amahoro kuko twigeze dushwana numva nawe sumurusako gusa ejo canke ejo hari ibindi yozana nyuma yavo mugaje ku ruhande rwanje ndera ndamahoro kabisa sumurusako narigeze kumva yuko twakuranye n'ikiganiro umuntu yahoze muri ihuriro TV arambwira ati twarakoze muri ihuriro TV kandi twakora igihe kinini bosi wa ihuriro TV niyegeza duhereza amahera ya déplacement tugiye kuri tele buri kintu cyose cyakenerwa ku mukinyi twarimenya kandi mu gihe twebwe twamwinjiriza amafaranga nawe niko byari bimeze ivyo ndibaza ama TV online nka yose yarabibajije abakinyi bakoze ku biganiro ariko usandi umoja TV nitwari bwo tubibaze twe dufise abantu biwacu badukurikirana ndabikubajije rero ngaho nsubize okay bakunzi ba umoja TV ico yo babajije nico ego vraiment ikibazo cy'ama déplacement cy'ibikini biki oya vraiment ivyo byarashika nkarimwe kavuga ati yatora umugabo ivyo vraiment ku byukuri mahuriro TV cyo nticari mu cyo gihe kubera mvuga ico gihe kubera ubusi yondi hari gihe no musi wasanga abantu mugaye ico gihe je nariyo narindi kubera ubu narabihagaritse si ngo imisi yose mwarimenya imisi yose byasanga ko twemera gusa byarashika ukabukaza mva ati no munsi tora déplacement mugabo harimo mu mezi abiri cyangwa mezi atatu urumva nk'ivyo ntiho cibifatirako reka none cyane Jesse nkunda kuvuga ivyo mihuriro tuva kubera ubu umushaka kuvuga bya Yomba TV ndiko nk'umuntu yuguruye igikorwa ciwe nakaye ka defo wabonye kuri muri ihuriro TV umuntu agiye kuba mu boss w'abandi bantu Yomba TV ubona uti kino kintu vraiment Jesse nzigira ndagikora jewe barakinkoreye kirambabaza no gufata umuntu nkuko atari nico kintu kimwe gusa cyangwa ni kudaha umuntu agacira kwiri niyo nzira nabivuzemo no gufata umuntu ngo dufate ngo we Alvera nkuko ndakubona imbere ya kamera basi nkaca ndaguha image yuko abantu turabizi abantu babasani baca babaha yindi ntumbero urumva uko batubona mu maso nuko batubona ziko turatambuka bamaze kutubona mu sinema hari yindi shusho baca baduha atari turimo buyumva unyishiki ibibazo nakubaje kwishika ikibazo umujije urumva ndabiye ati hari yindi shusho yaruhamuga ku ruhande rwanje cy'ibintu byose ndari amahoro mba ndi ku kazi ndi kumwe na babuji babu kubwa ndi kumwe na babu kubwa nga akaba nawe ari umukinyi umwe mu bakinyi bo muri Yomba TV babu kubwa nibwo bwa mbere ndakubonye muri cinematography watangiye gukina ryari ni vuba cyane rwose dutangiye nyene n'uwo mutama nyene mu Yomba nga ego nk'ubusene wumva umuntu ashobora kuguhereza ukayifiringa kabisa ukavuga ati iyi sene numva ndayikunze gusumba andi masene yose nari maze gukina yabare nk'isene imeze gute jewe ibisanzwe sene yose no ishobora y'ubuzima ego uno munsi mu Yomba yahora muri ihuriro TV boss wo muri ihuriro TV aramutse akubonye kwa Yomba muri Yomba TV akavuga ati uriya mtipa arakina neza ndamukeneye ndifuza ko dushobora gukorana aze muri ihuriro TV wogenda nimba ari ego kubera iki nimba ari oya kubera iki jewe nogenda nyene bivanye nuko nyina mpamagaye nta kibazo ego ico gusa
uya ntugenda amatu none nakanoti mugoje yompaze cese nokorera ubu uramusugiye numva yuko woba umuheye mukiye muyomba oya reka ndakivuge ko akantu je ku ruhande rw'iwanje abantu dukorana biyumva amahoro nababwije ukuri je nta muntu nzozibira nawe ni wamukenera babu kubura vuga ati ndakeneye babu kubaza nkenire isena ari free ntavyo vuga ngo ibikini iki ngo amakondisiyo yari yawe turaba umva nkori wawe kugira abi wawe bambona bacha baza ati mbega ujya kinahe kugira bacha baza naho bandondera kubera na babu kubwejo nabaraguro vyiwiwe n'undi dutezanye imbere twese iterambere giwawe yiwanje ribigi wawe apana kubarondera ngo nze kugutera imbugita umugongo urenganyo yawe twese tuberaho turi free ni muyomba rero twicaranye ngaha aha tukaba twicaranye na Yomba TV iyi ni Yomba TV twicaranye ngaha ugerageze udushire ku mayange mu ncamake Yomba TV ni televiziyo imeze gute ko ni televiziyo nshasha ikicugururwa mu gihe kuza murakora kwibiki abantu bitegeko muzoza murabahereza ibintu ibikorwa bimeze gute Yomba TV reka ndayite ko akiri umwana muto cyane gose akikenewe kuregwa akikenewe gushigikirwa muri makuru mba niho tugitangura sinovuga ati vyose bigiye kugenda neza urazi ko habamwe ibintu bitandukanye iyo utanguje umurimo habamwe ibibazo habamwe ivyiza habamwe iterambere habamwe n'ibindi bintu bishobora kuza utari biteze ko biza ku ruhande rwanje nkwatanguje uwo mugambi wa Yomba TV dufise ibintu vyinshi tubategurira vraiment turafise amafilme turafise amakomedi turafise ifilme ziri mu mpanuro zitandukanye cyane duhagarariye ku mico kama y'u Burundi impanuro zikenewe ni nkuko nyene twese turafashanya nabo dukorana tubikore kandi turizeye yuko tuzobanezera ijana kwijana mutwitwararike natwe tuzobitwararika kandi ni vyiza cyane gose muri commentaire kora mu ushaka nibwo burenganzira kubera hatabaye none habawi hatezo kubamo abavuga ati no akajama nabavuga ati wi kandi vyose ni vyiza kuko biratwubaka ego tuhora tubona muzokina comedy tuzokina comedy tuzoshiramo comedy abandi bantu bakina ama comedy n'amafilme rimwe na rimwe bahora bahamagara abantu bafanzi babo bakavuga ati par exemple Yomba TV twabateguriye concert igiteramo turashaka yuko muza tukabateramisha mu bintu mutegekanya kuzokora nico naco muzogikoramo yo nk'ico kitabaye mwumva vyaca bigenda gute ico tuzogikora kandi tugikore n'umutima wose mpamvu ndakikubajije nikora ko nikimenyerewe hano iwacu mbikora abantu bake sawa nikimenyerewe muga tuzogikora bivanye nuko tugiye turakura ubu turacara abana nitwoca twivuga ngo tutumira concert nkuno munsi ndakurahire naho twoyitumira nteba tuba twiteze inyungu twiteze uruhombo nta mezi atatu maze umva ya vraiment manager wa Yomba TV ni manager wa Yomba TV ni wewe ni jewe ni twese manager wa Yomba TV ni nde manager wa Yomba TV je kurande rwanje no bwa kwali uyu mutama ngaha nyene ubona imbere yawe ego bwa mbere muyomba aza kukurondera akakubwira ati ndakeneye uko mukinana wiyumvise gute jewe navyakire neza cyane mbere wanashima jewe ataranaza kubimbwira mbere no namubwira arabizi nije natangiye kubimusaba ego inzozi zawe wahoranye kuva kera ukiri muto wifuza kuzobiki jewe inzozi zanje nipfuza nyene ko abantu nyene bomenya nkamenyekana nyene nanje nk'umuntu nyene nk'abandi nuwe mumaro iyo ugerageje kuraba ubona uri mu kumenyekana kuba umuntu yaramenye n'abandi akamaro mfise nuko nshobora guca hano bakavuga tujya ni wa muntu twama tubona kuri televiziyo canke ti ujya ni wa muntu tuzi gucana gucyo ugasanga nta bifu bitaniye n'abantu uyo niwe mumaro wumva wo kuba umuntu yamenyekana yego Yomba uri umuntu yakoze izina aragyubaka mu ihuriro TV abantu benshi barakuzi kiretse abantu badahora bakurikirana amasinema yanyu n'uyuhe mumaro ubona wakuye mu kuba abantu barakumenye umumaro nakuye mu kuba abantu baramenye ni byinshi cyane kuko ubu nta hantu ushobora kuja ngo banyinube akarorero naho nobwe ahari hose ngiye haba kuri bisi haba hehe hamwe ushobora kubura ikintu wifashisha canke umuntu akwakira bivanye naho uri ubu ntibikiremo kabisa ubu naho noshika naho mbangiye hari ya ruguru wacu yo navukiye umva ntibakimfata
nk'umuntu batavuga ati ujyane naka iwane nsanga namaze kubareza hondi sanga nyine aramavuta nkawe twabananye rimwe duca turamenyana wano usanzwe nzi mu cinema mugabo nje tuzanye amasomo yandi twabananye rimwe duca tuganira nk'abazinanye n'ahandi rero yohishitse nuko uravyibuka tubana rya mbere twaciye tubana nk'abazinanye niyo mpamvu bintu aramavuta nuno musi urabona twaronderanye tufati tukora umuti kandi turiko turakora umuti abandi hanze tuje musozero y'ikiganiro cacu nkuze kubona hanze mu bihugu biteye imbere nk'igihugu cacu kuko natwe turateye imbere ku rugero rwacu nkuze kubona abakinyi b'amafilme cyangwa abakinyi ba comedy bakunze kugira collabo nka kujya kwa baririmbyi ugasanga bakinanye comedy kanaka woba mwebwe kubera iki mbona muri cinematography mwinubana buri muntu wese aragenda hariya iwe agakora ivyiwe ubundi agakora ivyiwe par exemple ihuriro TV na Rukundo TV na mantuze abiri as amagroupe abiri as ariko nta narimwe nigeze mbona mushobora guhurira nk'ahantu bavuga ati reka dukore comedy cyangwa filme to mixe turabinge n'abantu bazoyakira ni kubera cyawe bibaza nawe vraiment cyawe yumvira nabi ico kintu kubona cyarabaye nimwe nakubwira apana gufata ikintu canka abantu kabashira mu cumba ntibamenye hari imbere iki hari cyari ukabugarana aba areze ni bimwe je navuga muri Yomba TV twe turi areze uwo ari we wese ntavyo kuvuga ngo ni munini ni muto je utansavye je nzo gusaba uracumva utansavye je nzo gusaba ati shaka gukina canke shaka unkoreshe kugira tukunge bwabo umwe rondera iterambere mu gihugu kuko nibatera imbere televiziyo ugatera imbere tuzaduteje imbere n'igihugu no kugira uno musi Yomba TV rashavuga ati nkene kuja gukina muri Rukundo TV itagiye muri Rukundo TV rashobora kuja kwa Ismail Gasore itagiye kwa Ismail Gasore raja kwa Yasoni itagiye kwa Yasoni raja no mu Ihuriro TV urashobora gusanga jenge ukina je nta beef mfitaniye n'umuntu vraiment imuradi tu kule ni kule si bote tuishi basi hakuna vingine yego kabisa uno musi umukinyi bayifuza kwinjira muri Yomba TV hasabwiki muri Yomba TV umukinyi yifuza kwinjira muri Yomba TV araza kakina karibu hawe kaze vraiment ntangorane turakina ntangorane hama ibisigaye navyo ibintu byo kumusaba nk'uvyerekeye amafaranga yatwe n'amahera dusaba gusa ari byo tuganira je turabiganira mbasi nta bindi kubera baza umuntu yaje hari abazana inzira nyinshi abantu turazinanye hari uza afise indi nzira itandukanye niyo yacu urumva izo tumubajije gusikica amahera ntikiba kirimo izo tumubajije tubihurije ko ntangorane mu gice amahera twebwe ntidushira imbere amahera bwo dushira umutima w'ubuntu imbere kuko urashobora gusanga genda kwakiriye uno munsi jewe nimba nagiriye amahirwe sinovuga ngo ni umustar ako kazina kakaduga gatoya hari gihe no sanga jengiye kuduga kurusha ukundi kumva zi wawe kandi we nakona uri umuntu uri hasi atana umuntu numwe akuzi je nkaduga kurusha ha canke ukaduga ukongera ukanduza niyo mpamvu rero umuntu wari wese je ndamwakira kwaje umuntu mwanya akabazo kanyuma Muyombo rafise umugore ego urafise umugore ego umustar yemera ko afise umugore abandi bahora bavyaka kirazira guhakana ikintu uri ni hamwe ahatangurira ibintu rero mwabakobwa mwe n'abazoza kunjira muri Yomba TV ntagira uzoza akurikiye uyu muzoze muje gukina ibintu byo kugana mukurikiye umuntu uyu mugabo aravise umugore ego reka ndakusabe rero ugira akajambo kanyuma ubira abantu bari kuradukurikirana muri Sandi Umoja TV ikintu cyose wumva ofise ku mutima ndetse ubabwire n'ahantu bashobora kuja kugukurikirana ku ma platform atandukanye. Okay, abakunzi ba Sandi TV ndababwiye ati mukore sabone muti bagenda handi hari dukengeretse biregira ngo hajyanye muce mukubitako muce muvuye ngaho muce mwingira hirya gato muce mugenda ahantu hari Yomba TV naho muce mugira ngo muce mwongera mugira ewana ibintu byose usanga ari byose bica bigenda fresh urabona uno muko ngene karatwenga uri kurabibona iraba kwanza ndako ningena mwenyere hirabe ntiwifate seri ntiwifate twinga kujya ndakuzi apana yamarira yawe yateju thank you murakoze cyane gose urakoze cyane turagushimira ko waduhaye umwanya tukaganira murakoze cyane gose Imana bahezagire babu reka ndagusabe nawe ugira akajambo utubwira abana bariko baradukurikirana kuri Sandi Umoja TV dusozerikane cyane yego je ikintu nababwira yuko bogira partage yego bakaza barakurikirana ibikorwa byacu bakumva n'ikiganiro cyacu nyene kimeze yego ndagushimiye nawe ko waduhaye umwanya tukaganira
yego nawe ndagushimiye cyane kabisa. Ego ndabashimiye rero n'abantu mwese mwafasha akanya mugakurikirana kino kiganiro ndama nababwira ngo wewe ni jewe ni wewe twese turi kumwe birashoboka. Reka ndabasabe ngo mubashigikire ni television nshasha mwumvise ko ntagikina muri ihuriro TV yaravuyeyo yuguruye nawe cyane yiwe agiye kuzarashira ku bikorwa vyiwe ndabasabe ngo mumushigikire. Intangira goye murabizi ariko abakomeye bose bahereye hasi inzu yose igira umushinge aracari ko aragira umushinge w'inzu yo kugira ngo inzu yubashe gukomera kandi kugira ngo ukomere nuko mugenda namwe mugatereramo iki ukuboko sikindi zani subscribe yawe hama uzura mukurikirana uze uratumira n'abandi kugira ngo babone ko Yomba TV irakora kubera ko udatumiye abandi hari abandi batazi ko Yomba TV ikora ariko iyo babwiye ukabarungikira link ikigano cyasohotse biragenda neza. Ndabashimira rero ko bamwe duhaye umwanya Sandi Umoja TV turabashimiye kandi mane bashigikire igikorwa mutanguye igikomeze kize gishika kure kize muze mukivyaza umusaruro mukibone mu mugisha yapokeye kabisa. Amena. Namwe murakoze abantu mwese mudukurikirana Imana ibaha amahoro yo mu mutima ndayabasabiye Imana ibaha umugisha mu ngo zanyu Imana ibazigame mwebwe n'imiryango yanyu turabakunda cyane mugira abamwubahwe. Ciao ciao.